Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Jewe nitwa Françoise Habonayo. Shaka tubandanye tuganira ku vyerekeye imburi iva kuhoraho. Umuntu yokwibaza ati ni kubera iki Imana iburira abantu? Igituma Imana iburira abantu ibigomba ko abantu bumva bagahindukira bakava mu bibi barimwo. Turavye mu karorero k'ijambo ry'Imana, mu ijambo ry'Imana hariho umuntu yitwa Yona. Uyo Yona Imana yaramutumye ngo agende Niniwe kuburira abantu. Yona aranka kugenda. Yanse kugenda, Imana yanse kugenda yaciye ahungira ahantu hitwa Tarushishi. Yibaza ko ahunze mu nyonga z'Imana. Mugabo Imana nta hantu na hamwe umuntu ashaka kuyihungira. Aho hantu yaragiye Tarushishi yabanza kurira ubwato bagaca mu mazi. Imana ikirungika umuyaga mwinshi cyane ngo ubwato bugomba kumeneka. Abantu bari mu bwato bariyumvira bati mbega nibiki bibaye. Bafata ibintu bari bashize mu bwato, imizigo yabo yose barafata baterera mu mazi kugira ngo babone ingene ubwato bworemuruka. Ariko byose byabaye iby'ubusa kuko uwo muyaga wari uvuye ku Mana kandi kubera umuntu umwe yitwa Yona yanse kugenda Imana yamubwiye. Imana nta hantu na hamwe umuntu ashaka kuyihungira, aho uri hose irakubona kuko niyo yakuremye. Yona amaze kubona ko atakundi bibaye, barabazanya bati ninde dutaye ibi byago bingana gutya. Yona babusanga haryamye mu bwato baramubaza bati mbega wa muntu we uruwa hehe, witwa nde, ukora iki? Aca avuga ati jewe ndi Umuheburayo, jewe nubaha Imana isumba byose. Baca ati he kumbe ni waduteje ibyago byose. Baca bamuterera mu mazi, umuyaga ucuraca. Mugenzi Yona naho yaguye muri ayo mazi ntiyapfuye kuko Imana yari ifise umugambi yagomba ko abantu b'Niniwe bashikira bumva ubutumwa bakihana. Imana icituma urufi runini cyane ruramumira Yona. Yona aca mu nda y'urufi, aca senga Imana isumba byose, arayitakambira. Imana nayo ikimugirira imbabazi, ikiramwumvira, ikituma ibwira urufi ruramudawa, aca aja imusozi. Yona amaze kubona yuko Imana imunesheje tahashaka kuyihungira, aca agenda rero Niniwe. Agiye Niniwe yari afise ubutumwa agenda aravuga. Yabwira abantu ati iki gisagara c'Niniwe mu minsi 40 gusa kizohomvomvoka. Abantu bumvise ubwo butumwa bose babushira mu mitima yabo, turahumiwe, turapfuye twese, mu minsi 40 nta muntu n'umwe asigara, niko Imana yatumyeko. Baca baja inama, abantu abubaha Imana bose baca baja gusenga, naho ngo n'abaganwa abagabo, abagore, abana, naho ngo n'amasho batunze nta kintu na kimwe cyasuye kuja kurisha ku musozi. Baciye bambara amagunira bose ngo baja gusenga Imana. Mu gusenga Imana kwabo ngo bavuga ngo iki? Ngo bavuga bati ewe Mana twaragucumuyeko, tubabarire, twaracumuye, turababarire, turabanyavyaha. Kandi bagira yuko umuntu wese ava mu ngeso ziwe mbi akazivamwo agahindukira akareka ibyago, kuko icyatumye Imana ibatuma ko umukozi wayo Yona kwari kubera ngo ivyaha byabaye byinshi cyane byashikiriye Imana. Ivyaha by'Niniwe ngo byari byabaye byarundanye ngo bishika ku Mana. Nabo rero bamaze kumva iyo mburi baca barihana, baca bareka ivyaha byabo bagaruka ku Mana bati kumbure Imana yo kumva yamarira yacu ikatugirira imbabazi kigarura mu minsi 40 ntidupfe. Imana ihabwa icubahiro. Imana ngo imaze kubona uko kwihana kwabo n'ingene bahindukiye, ikirabaharira ngo ikirigarura, ntiyabica ntiyabatikiza nkuko ari yavuze ngo mu minsi 40 bazopfa. Mugenzi uri kuranyumviriza, igituma Imana isumba byose gutuma kwimbura sikindi nukugira ngo nawe uhindukire, wumve icyo Imana yakubwiye, wumve ubutumwa bwiza Imana yagutumye kubwaribwo. Nturabe ngo ni nakabimbariye, nturabe ngo Imana yatumye umukozi w'Imana naka ngo havuze
kwama imbere yiwe umusaba nk'uko umenga niwe usenga nk'uko umenga niye yahindutse imana yawe ariko wumve ubwo butumwa icyo bukubwira hanyuma uhindukire. Imana ni nyabuntu, Imana ni nyembabazi, Imana ntizokunda kuguhana niwihana ariko izokugirira imbabazi. Mu gitabo cy'umuvugisho w'Imana Amosi igice cya 3 ku murongo w'indwi havuga ngo iki? Havuga ngo uhoraho Imana ntacyo azokora ngo atibi akabanga abasavyi bayo avugisha. Nukuvuga ngo imbere yuko Imana iguhana ikirungikira imburi. Rero iyo mburi niwayumviriza Imana izokugira neza, izokugendera, izokubabarira. Ivyago yari yakugereye ntizobigushitsa kukundi ariko izoguharira. Turashima Imana yacu. Imana yacu ni nyarukundo cyane. Imana yacu ifise imbabazi nyinshi. Imana yacu iradukunda. Imana yacu itakambirira kumva. Imana ikagutuma kwimbura nejo bundi mugenzi uri kuranyumviriza. Aho uri hose wumviriza ikimburi y'Imana ikubwira. Kandi ucyo ugikora, ucyo uhindukira. Kuko Imana yifuza ko wokira. Imana ntigomba kutikira, Imana ntigomba kupfa umfire mu byaho uje kwa Shatani. Ariko igomba kuhindukira ukagira nk'uko abininiwe bagize. Bashe bisonzesha bose. Baja ku mavi barasenga. Batakambira Imana barihana ngo bareke ibibi bahora bakora byose barabiheba. Maze Imana ishibagirira imbabazi. N'Imana iguhezagire mugenzi. Nejo nawe ukumva imburi Imana ikubariye. Uca ukora nk'uko Imana ikubwiye. Kuko ni rukundo rw'Imana rwatumye Imana igutumako. Nawe muntu w'Imana utumwa n'Imana. Ehe ndakubwire ntukareke kuvuga icyo Imana yakubariye. Vuga kuko wewe icyo ukora icyo watumwe nukuvuga gusa. Nayo ni Imana niyo yikorera. Ntugahunge ngo uvuge ngo Imana kaye iki. Mugenzi genda uvuge. Wowe uri cyombo gusa, uri gikoresho gusa. Imana ni igomba kurokora abantu bayo. Ntumere nka Yona yashavuga ngo kaye je singenda kubabura. Kandi n'igihe bihanye Yona yarababaye. Ngo kuko Imana itabahanye. Ariko Imana intego yayo ntihari kubahana. Imana intego yayo kwari kugira ngo bagirire imbabazi. Nawe mugenzi mukozi w'Imana shishikara ukorera Imana, Imana iguhezagira. Amen.